Sedicom, ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Ndabaramutse bakunzi b'ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura cyo kumenyesha amakuru Sedicom. Ndabaha ikaze muri ano makuru yo kuva ku igenekerezo rya 30 Nyakanga gushika ku igenekerezo rya 6 Gitugutu, mukayakurikirana kuri wezi 3 akaburungu Archidiocese de Bujumbura kaburungu BI. Ngize ingingo ziyagize mu makuru yitogwa. Turababwira umuryango w'abanosiade aho wakirindagano za mbere z'abanovisi bane n'indagano za burundu z'umubikira umwe ku munsi wa 6 igenekerezo rya 5 Gitugutu ni paruwasi yitiriwe Aloyizi Mweranda yo mwijenda. Ku munsi wa 2 igenekerezo rya mbere Gitugutu harahimbaje imisa yo kugurura umwaka w'ubutumwa muri paruwasi Magara. Tubafitiye amakuru y'amayubire ay'abamisionari n'ay'imihari n'imigwi. Audra de Kaze nje ndi kuri mikro, inkuru imwe ni mukanya. Ndasubiye kubaha ikaze. Duhera no makuru ku makuru yitogwa. Umuryango w'ababikira b'abanosiade warakira indagano za mbere z'abanovisi bane n'iz'umubikira umwe yagize indagano za burundu mu misa yahereje ku munsi wa 6 igenekerezo rya 5 Gitugutu muri paruwasi yitiriwe Aloyizi Mweranda yo mwijenda. Donido na Furera Constantin Manirankunda. Nkuka ya misa yatangujwe n'urugendo irongowe n'umwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura Musenyeri Gerevazi Banshimiye ubusa ari kumwe n'umwepiskopi w'inararibonye Musenyeri Evariste Ngoyagoye hamwe n'abasaserdoti atari bake. Mu nsiguro umwepiskopi yaribukije yuko umumwe wese afise ibanga n'ubutumwa ashobora kurangura muri ekleziya, kakaba kandi akaryo ko gusubira kuzirikana togwa ryacu. Umwe wese arafise ibanga Imana yamuremeye n'ubutumwa abwirijwe kurangura. None rero ntuse turababikira gusa n'abanovise, umwe wese acatangura kuraba mbega jeho Imana yantoreye iki, mbega jeho Imana igomba kuntuma iki. Ishobora kutagutuma kuba umubikira cyangwa umufurera cyangwa umupadiri, mugabira afite yagutoreye kandi gusanzwe uri umukristo ukaba wemera Imana, ubwirijwe kuza uragerageza gutohoza igihe cyose kugira ngo ntuze wihende. Kaba karyo rero kuri twese ko gusubira kuzirikana umuhamagaro wacu n'ubutumwa bwacu kugira ngo tubukenguruke na cyane dushobore kuza turaburangura. Baravuye rero barashikiriza indagano zabo imbere y'umwepiskopi n'imbere y'userukira umuryango mu Burundi. Abagize indagano za mbere baronse umusaraba, uwagize burundu nawe impeta ku rutoke. Imisa irangiye twaraganiriye n'umwe mu bagize indagano za mbere, Mama Emeline Nduwayezu, aragaragaza akanyamuneza afise kuri uyu munsi. Jewe numva ku bwanje ntoronka ukuntu ndagasigura kuko nakanyamuneza ubwa mbere kavuye ku mukama, nakakavuye ku mukama biragoye kugasigura. Nuko natumirira abandi bavukanyi abariko baratwumviriza kumviriza ijwi ry'umukama kandi bakagerageza kuryumviriza neza kandi bakagemera, ntibace kubiri n'iryo umukama babwiye kuko bo babatinya, ariko bafata ingingo bumviriza ijwi ry'umukama hanyuma umukama babwire iyo abarungise abaho ubutumwa bwari bwo bwose izobe bahaye. Twaraganiriye kandi n'uwo yagize indagano z'imyaka yose, Mama Ndayeninahaze Maria Claudette, aratubwira nawe yongera kengurukira Imana kubona ayihereje ubuzima bwiwe bwose. Ndanezerewe no kubona ashoboye gushika uwo munsi nihereza Imana wese, mvuga nti ndakwihaye wese mukama ubutacisubirako. Icamimbaye rero imbere yuko ninjira muri uwo muryango nize ngaha muri yirise turimwo yo mwijenda, narihweza ababikira uko babayeho, nkara ubutumwa bakora, nkara umwitwarariko badufise ko twebwe ugwaruka atari uguduha inyigisho gusa ariko bashiramwo n'indero, nkaraba ukuntu mubikira wari we wese aho yabari yitanga atiziganya habona ataco yishigarije, hama nkavuga nti ubu abantu bariko bararondera ijuru. Hama ivyo binjira mwako gatima mbandanya mbaza buke hanyuma nanje harageraho
mvuga nti reka nanje nje kubana nabajya abantu kugira ngo nshobore gukora ivyo bikorwa bakora, hanyuma nanje ndabe ko noshobora kubona Imana nciye muri bijya bikorwa bakora. Ninjiye mu 2008 hanyuma baramfasha uko bafasha abandi bose, baramfasha gutera imbere mu ibanga gushika n'uno musi ndavuga nti reka niyegure wese. Twaravuye kandi tuganira n'urongoye aserukira umuryango ngaha mu Burundi, aratubwira akaranga mutima n'akaranga butumwa k'uwo muryango, nawe niyongera kenguruka kuko umuryango ungutse abandi batumwa bashasha. Dufatiye ku karanga mutima, Anosiade no kuvuga kumenyesha inkuru nziza, hamwe mu mumarayika yabwira Bikira Mariya ko azobyara umwana w'Imana, hanyuma Bikira Mariya nawe no kwemera no kugamburukira Imana, kabona ko avuze ego. Aho rero turahakura akaranga mutima kabandanya na kanyamuneza ntangere. Abo rero baramutse bemera iryo banga, turabatera intege, tukabasaba ko koko nyene bakira iryo banga bakarigendera, ariko kandi badasamaye. Ndababwira rero yuko bogerageza kwama bisunga za ngeso nziza za Bikira Mariya, bama bazirikana ijambo ry'Imana. Furera Constantino Manirankunda ku bwa Sedicom. Arakoze Furera Constantin Manirankunda. Tukiri makuru yitogwa nyene, abamisionari 4 bo mu muryango w'ababikira bene Terezia bararungitswe mu butumwa mu gihugu c'Ubufaransa ku munsi wa 2 genekerezo rya mbere Gitugutu. Idonido na Joseph Nizigiyimana, mumenyesha makuru w'ibikorwa vya papa byo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yesu Kristo. Ako kanyamuneza karangwa mu muryango wa Terezia. Ejo itariki ya mbere ukwezi kw'icumi hato turiko duhimbaza umweranda Terezia w'umwana Yezu, tukaba kandi twe dutanguye n'ukwezi kudasanzwe ko hariwe kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo hariya mu kigo ca bene Terezia Maison Regionale i Bujumbura. Niho haherejwe inkuka ya misa yo kurungika abene Terezia 4 mu butumwa bwo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo. Twaravuganye inyuma y'iyo nkuka ya misa na Patiri Salvatore Ngendabanyiko asanzwe arongoye ibikorwa vya papa vyo kwiza hose inkuru nziza ya Yezu Kristo ngaha mu Burundi. Aratubwira umugigwa ico isigura, akatubwira kandi nuko twebwe abakristo badusigaye twoshigikira abo bagiye muri ubwo butumwa. Umugigwa nk'uyu tuje kurangura ukumwika abamisionare mu butumwa bwo inkuru nziza ku isi yose. Icambere tubona ko batagiye kwizana ryabo, bayugizana ryekeje yose yo mu Burundi. Ni eklezi barungitse mu bagene bagaragaza kwemera bakiriye ko abona missionnaire n'abagushikiriza abandi, kandi tukayibutsa ko ari ikimenyetso cy'umusaraba gisigura ko iyo bagiye hose yo kwikemenyesha cy'urukundo n'impuhwe z'Imana, uko eklezia rongeze gucika ikimenyetso cy'urukundo n'impuhwe z'Imana ku isi. Ko kandi kitabo cy'ijambo ry'Imana yerekana ko ijambo azoshikiriza abandi bazoba barikuye kuri Yesu Kristo ngene ubwiwe ko niwe warunka kategende umenye inkuru abantu bose. Abo basangiye umuryango basigaye mu basabiki, abakristo barayike mu Burundi bose mu basabiki. Basangiye umuryango wa bene Terezia basanzwe babimenyereye, barabasabira bakaja no kubaramutse bari mu butumwa, bakabaremesha bakanabashikiza n'ivyo batunga buzwa bwa misi yose. Abakristo nabo tubasanga nabo ngene kubasabira kandi bakamenya guterera kugira ngo ubutumwa bugiye kurangura baburangure neza, uko bibagora n'ivyinshi babagiye barakenera kuronka uburyo kugira ngo bashikire abamisionari babarungitse. Umwe muri abo bari barungitswe mu butumwa, Mama Maria Nibigira asanzwe amaze imyaka 25 mu muryango wa bene Terezia, nawe nyene aratubwira uko yakiriye ubwo butumwa, akatubwira n'ico asaba abasigaye mu Burundi. Tubwakiriye neza cyane kuko n'ubutumwa dusanzwe dusanganywe mu muryango wa bene Terezia bwo kuja kumenyesha Imana mu bindi bihugu. Turahimbawe cyane no kuja mu gihugu cavutsemwo umuvunyi wacu Terezia w'umwana Yezu, kandi kikavukamwo uwatanguje umuryango wa bene Terezia nyene icubahiro Musenyeri Juliano Gorgi, akaba yabaye mbere umwungere wa mbere wa eklezia y'u Burundi. Abakristo b'abarundi basigaye kumwe nabo musangiye umuryango, ijambo mubashikiriza canke ico mubasaba n'ivyaha. Ikintu ca mbere tubasaba ni gisabisho, tukabasaba kandi kuba kumwe natwe muri ubwo butumwa, kuko ntitugiye twenyene, tujanye n'abakristo
abakristo bose b'i Burundi, tujanye na Eklezia y'i Burundi, tujanye n'umuryango wose wa bene Tereziya. Mama Josephine Toyi asanzwe arongoye umuryango wa bene Tereziya, nawe nyene aratubwira twebwe tuba dusigaye ko twoshobora kunganira no gushigikira abo ba missionari. Ikintu ca mbere umuntu yunganira ni kugira we nyene uwo mwitwarariko. Burya uwabatijwe wese n'umutumwa w'inkuru nziza abwirije kumenyesha ko Imana yacu ari rukundo kigongwe, kandi iyo nkuru nziza y'urukundo n'ikigongwe vy'Imana uyu munsi turabikeneye ku buryo bwisobanuye. Turabibona aho tuba, turabibona aho tugendera. Inyota y'urukundo ni nyinshi kandi umwe wese arahamagariwe kuyitaba. Bugira kabiri nuko na Paulo mwanarega yabiduhamagariye, nkuko bungere baruka kubitubwira bati nimugire umwe wese gwiwe iri jambo rya Paulo mweranda ngo noba ndagwiciriye ntamenyesheje inkuru nziza. Kuri twebwe rero tubasaba ni gufatanya kandi na Eklezia nkuko Tereziya y'Umunezi yabiduhayemo akarorero avuga ati mu kumenyesha inkuru nziza sukurinda gutera ururengo, sukurinda kujabuka imbibe. Burya igihugu ca mbere kinyotewe inkuru nziza n'umutima wa muntu, n'ubuzima buhinduwe n'injiri, n'ubuzima bujanye n'itorwa ryacu ryo kuba abana b'Imana. Ikigira kabiri ni utwigoro twa misi yose, ukwigora kugira ngo Imana imenyekane aho uhagaze, uguha icubahiro n'iteka Imana mu vy'urimwo, bigatuma kandi na wa wundi warungitse aronka ingoga. Turi mu isangira ry'aberanda, ukwihatira rubweranda bw'umwe nibyo kandi biha inguvu aba missionari bacu turungitse. Tubasaba rero iyo ntererano. Ubugira gatatu tukabasaba ukwigora, utwigoro bahereza muri iyo ntumbero yo gusabira ingoga aba missionari. Tereziya y'Umunezi avuga ati jewe n'igihe nari ingwaye narigora ngatambuka kugira ngo ntambukire mu missionari, nsabira inguvu mu missionari adashobora kugendagenda. Nawe nanje twese umwe wese agakora kigoro uko ashoboye asaba Imana kugira ngo abo bagiye bashobore kuronka ingoga. Ubwa nyuma naho kubaterera igisabisho. Rero igisabisho ntikigira imbibe, igisabisho nticugaranwa, igisabisho gikwira bose nkuko nabivuze. Turi mu isangira ry'aberana, hakazoba hasigaye rero no kubashigikiza uburyo. Erega ibihugu byinshi bajamwo ni ibihugu bitishoboye, ni ibihugu bitagira uburyo. Ukubashigikiza uburyo kugira ngo ntibaruhe ku mutima ngo bongere babure n'utwo bihereza. Joseph Nizigimana kubw'ibikorwa vya papa byo kwiza hose inkuru nziza ya Yezu Kristo mu Burundi. Arakoze Joseph Nizigimana. Tuje mu makuru y'ukwemera ku munsi wa kabiri igenekerezo rya mbere Gitugutu muri paruwasi ya Magara harahereje inkuka y'imisa yo kugurura umwaka w'ubutumwa, ikaba yaherejwe na Petri mukuru wa paruwasi Patiri Innocent Bandyatuyaga. Ni inkuru ya Jacqueline Habonimana. Noba ndagwiciriye ntamenyesheje inkuru nziza. Ayo niyo majambo yashimikiwe ko mu nkuka y'imisa yugurura umwaka w'ubutumwa muri paruwasi Magara yaherejwe na Patiri mukuru wa paruwasi Magara Innocent Bandyatuyaga kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya mbere Gitugutu. Mu gushimangira insiguro y'ijambo ry'Imana yagize ati umukristo wese yabatijwe ubutumwa yatumwe n'Imana. Kuva igihe yabatizwa ngo nuko yiyemeje kugenda hose kumenyesha ivyitsa vy'Imana kugira abantu bave mu nzira bamaze gufata mbi. Yongera asaba abakristo kuba umunyu n'umuco w'isi no kuba abahanuzi b'abandi. Tumwumvirize. Noba ndagwiciriye yamenyesheje inkuru nziza. Noba ndagwiciriye umukristo wese wabatijwe ubutumwa ahawe yatumwe n'Imana. Kuva igihe yabatizwa nuko yiyemeje kugenda kumenyesha hose ibyiza by'Imana kugira ngo abantu bave mu nzira mbi cyane bakiboshwe babohowe. Tumyogenda kubohora igihugu c'Imana. Hariho abantu bakiboshwe kubona muri Eklezia yo mu Burundi, navuze mu Burundi gusa nagenda kure yabe umubano wa paruwasi Magara. Haracyariho abantu bakura batarabatizwa imyaka 15-30 bataramenya Imana. Itwiyumvira ahantu bataramenya Yesu, natwe iwacu ntituramumenya. Yesu ati ni mwebwe muco w'isi, ni mwebwe kandi munyu w'isi. Umuco ukora, umuco uramurikira. Yesu yatanze ingereranyo, ntawe ufata itara ryaka warishyire munsi y'urutara warimegeze, arishyira ahakirutse kugira ngo riboneshe abantu, riboneshe abantu bose babona aho bari. Burya rero Yesu yatwise umuco, nawe ubaye umuco, kabuze ko uri umukristo wabatizwe, urabaye uwundi muco. Nta mumunyu bawita umuryoshe, uraryosha ibintu. Mwebwe rero naho mwoba muri ababatijwe hagati yanyu byosha ubuzima kuko harimo muri mwebwe abakivungiye mu by'isi, abagitwarwa n'iby'isi, abakibona ko Imana ataruhari. Gende mubere umuco abantu bose.
Ibirori by'uyu munsi vyari vyitabwe n'abakristu b'imice myinshi cane cane abamenyeshamana abarongoye abandi bo mu makomisiyo atandukanye imihari n'imigwi bo ku mashure yose akukira paruwase Magara. Inyuma y'inkuka ya misa abamenyeshamana baciye bahurira hamwe mu kigo c'abasaseredoti aho patiri mukuru yaciye avuga muri make intumbero y'uyu mwaka n'ubutumwa bagiye kurangura. Tumwumvirize. Baramukanye umunsi ugurura umwaka w'ubutumwa muri paruwasi aho abasangira ubutumwa bose bari batumiriwe twaje kugira ngo tanguze uyu mwaka w'ubutumwa ari wo mwaka aho twandikiramwo tugategura abazosangira abazobatirizwa n'abazokomezwa mbere twagira ko tukakira mu nyigisho z'amezi atatu abari bataye kwemera n'abavuye mu yandi madini bagaruka muri eklezia y'umuryango wacu katolika abanyigisho bakumwe kakirwa bamaze kwigishwa bagasubizwa hamwe bagasubiza hamwe n'Imana. Ico cyaturamukije uyu munsi gikorwa aho abamenyeshamana batanguye gutanga ijambo ry'Imana mu mashure kandi bakongera bakazoza barakira abana kwa gatandatu bavuye ku mashure kugira ngo babunganire bamwe bazi inyigisho zisumba zosanzwe baronka amashure hagati mu ndwi. Jacqueline Habonimana ku bwa Sedikome paruwase Magara. Muradutunga kuri ayo majwi atameze neza. Tuje mu makuru y'amayubire. Patiri Yohani Maria Mushibwe wo mu muryango w'abasereziyano yarahimbaje yubire y'imyaka 25 amaze ari umusaserdoti hari ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 5 Gitugutu muri paruwasi yitiriwe Yohani Paulo wa kabiri Mweranda yo mu Buterere. Idonido na mediatrice ndi mu rukundo. hari muri paruwase Yohani Paulo kabiri Mweranda ya Buterere aho kuri wa gatandatu igenekerezo rya 5 Gitugutu umusaseredoti wo mu muryango w'abasalesiano Patiri Jean-Marie Mushibwe yararamutse ahimbaza yubire y'imyaka 25 amaze yihebeye Imana. Ibirori byatangujwe n'inkuka ya misa yaherejwe n'uwo musaseredoti nyene ari kumwe na patiri mukuru wa paruwase Buterere Patiri hari bakishimira hamwe n'abandi basaseredoti bo muri uyo muryango. Mu nyigisho yatanze yatumiriye abakristo gushira imbere Imana mu bikorwa byabo byose. Yamenyesheje ko muri iyo myaka 25 amaze yihebeye Imana ubutumwa bwagenze neza naho atabuze vyamugoye atariko ikiruta ikindi nuko azi ico yahisemwo n'ico abwirizwa kuba. Mu myaka 25 namaze muri yango w'abasereziyani harimo ibintu byiza ne si byose byagenze neza ya reka da nikibona muri yango wacu ariko bisoko byose yukumenya icyo nahisemo nikishaka kuba niyo Yesu Kristo yavuye ibintu bine ushaka kugira ubishaka ushake kintu no muntu abo mu Kristo kungufu oya nabo bishoboka urabisaba urabyumvamo urabitamo na muntu byamufasha kujama no musi kugiti byawe ndashaka ube musalezi oya kerese musi byo saba kuvuga kerese mama wanje kubera iwanyuma. Patiri Jean-Marie Mushibwe yasabye abakristo kumusabira atumira abavyeyi gusabira urwaruka kugira ngo muri paruwasi ya Buterere haboneka bihebera Imana benshi. Mubandanye gusabira kugira ngo Imana nayo idufashe kugira ngo imirimo yacu cyane cyane imirimo y'abasalesiano igoranga umunsi w'ubunanje zongoze bizi byanje ye arwako babonye ingene nari Buterere yene nari kwigisha ari batanu ari 10 bahise muri inzira y'abasalesiano namwe babyeyi mongera kudusabira kugira ngo akazi kacu tusanga Buterere wacu babandanye cyane cyane kubaruka kugira ngo turonse amababazo. Inkuka ya misa yarangiye mu kanyamuneza ntangere. Ibirori byabandanirije mu nyubako y'imisi mikuru ya paruwase Buterere abasaseredoti hamwe n'abakristo bamukeje. Tubamenyeshe ko Patiri Jean-Marie Mushibwe avuka mu gihugu kibanyi ca Kongo akaba arangurira ubutumwa mu kigo c'ugwaruka Don Bosco Buterere. Ubwa Sediko mediatrice ndi mu rukundo paruwase Buterere. Tugushimire mediatrice ndi mu rukundo. Mu ntumbero guhimbaza yubire y'imyaka 25 agasengero k'umuvyeyi Bikira Maria ko ku musozi wa Sioni Gikungu
gitugutu kamaze kubatswe abakristu bahashengerera baragize urugendo rweranda ku kirimba ca Bikira Mariya umutabazi w'abakristu cubatswe mu kigo c'ugwaruka Don Bosco kiri muri Paroisse Yohani Paulo wa kabiri yo mu Buterere. Idonido na mediatrice ndi mu rukundo bahashitse isaha 3 z'agatondo baca baronka inyigisho zerekeye Bikira Mariya mutabazi w'abakristu bari kumwe n'abakristu bo mu Buterere. Patiri hari bakishimira arongoye Paroisse ya Buterere yatanze izo nyigisho yabamenyesheje ko mu rugendo barimwo bari kumwe n'umuvyeyi Bikira Mariya kandi ko uwemeye kujana nawe ashika kure. Turi mu rugendo, ubwo rugendo sukuye umunsi niko ndavuga, ubwo rugendo ni rwabwe twese turiko turakora. Tuzi iyo twaje tuva, turazi twavuye mu rukundo rw'Imana iraturema idukunze ariko idufitiye umugambi. Turazi iyo tuja, turazi aho Imana yaduteguriye uburuhukiro. Muri urwo rugendo rero turi kumwe n'umuvyeyi Bikira Mariya, turagenda tumushagaye tumuririmbira, tugenda ahantu we nyene yifuza kutwereka uwundi muntu, Yesu Kristo. Patiri hari yabandanije amenyesha ko Bikira Mariya yemye atabara Eklezia mu gihe cyose imaze na cane cane mu gihe c'intambara y'Abayisilamu bayihama. Ati Bikira Mariya ni umuvyeyi mu bihe bigoye, n'umutabazi w'abamusaba, n'umutabazi w'abamwemera. Baciye babandanya urugendo rweranda bashimagiza uwo muvyeyi bati ubwo rugendo rweranda rwasozero n'inkuka ya misa yahereje isaha 4 irongowe na Patiri Hermenegilde co yitungiye yari yaje aherekeje abo bashitsi. Iyo musaseredoti yamenyesheje ko Imana yumvira igisabisho c'abagira ingendo nyeranda, yatumiriye abakristu kutihebura no kugira ukwemera guciye bugufi nka Bikira Mariya. Tubamenyeshe ko rwari urugendo rugira kane inyuma y'ingendo nyeranda bagize ku birimba vya Mugera, Muyaga hamwe na Mutumba. Iyo yubiri kazohimbazwa igenekerezo rya 19 mu kwezi turimwo mu kigo c'ugwaruka Don Bosco Buterere. Mediatrice ndi mu rukundo ku bwa Sedicom. Arakoze mediatrice ndi mu rukundo. Dusozera no makuru yacu ku makuru y'imihari n'imigwi abaririmbira Imana bo mu mugwi witiriwe Magnificat yo muri Paroisse Muramvya iri muri Vikaria ya Muramvya barakiriye bagenzi babo bo mu mugwi w'abaririmbira Imana yitiriwe Mukiza Mweranda yo ku gisata ca Gishingano iri muri Paroisse ya Kamenge kabiri muri Vikaria ya Mikaeli Mweranda. Muri Vikaria ya Mikaeli Mweranda ni inkuru ya Tarsise Kantungeko. Imuntumbero yo gukomeza umuvukano no kunga ubucuti aho kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 6 Gitugutu uyu mwaka abaririmbira Imana ba Chorale Magnificat yo muri Paroisse ya Muramvya bari baramutse bakira bagenzi babo Chorale Mukiza Mweranda yo ku gisata Gishingano Paroisse Kamenge aho baciye baririmba mu nkuka ya misa ya 3 yinjiye igihe c'isaha 4:45. Inkuka ya misa irangiye abashitsi baciye bakirwa na bagenzi babo mu nyubako y'amanama ya Lycée Muramvya ahabereye agatutu no kwiginana. Waserukiye abaririmbira Imana ba Chorale Magnificat yarahaye ikaze abashitsi baje bavi Bujumbura ku gisata Gishingano hamwe n'abatumire bose bari ngaho muri ico kibanza. Patiri ajeje ubutumwa bw'imihari n'imigwi muri Paroisse ya Muramvya, Patiri Egide Ndikumana yari yahashitse yaratanze impanuro kuri iyo migwi ibiri y'abaririmbira Imana. Ati mwame mubona yuko iyo muri hajya muba muriko murafasha abakristo gusenga neza. Ati mwame mwiyobara rero kugira ngo mwame mu bakarorero aho muri hose. Waserukiye abaririmbira Imana ba Chorale Mukiza Mweranda yo ku gisata Gishingano yarashikirije icatumye baza kuramutsa bagenzi babo. Tumwumvirize. Barashoboye kwiyumvira ukunye twogiranira imigenderanire ko tutoguma aho tubaye mu ntara ya Bujumbura gusa, ko twoza turagura umuryango amarira dufasha kugira ngo ubuzima bwacu butwere bujimbe butare bumenyekana kandi twari inkuru nziza hose kumenyekanisha ubuzima bwacu bwa misi yose. Urongoye Chorale Magnificat yagendewe twaramubajije nawe nyene kuntu bakiriye aba bashitsi n'ingene bavyakiriye, nawe nyene yaragize icashikirije. Mwumvirize. Twararose ikete risaba ubucuti risaba ubumwe mu bavukanyi mu baririmbira Imana, yari yanditse ko bashaka Chorale nkuru bwanatyo ku Paroisse yacu ndetse no kwishura nta Chorale nkuru ihari. Rero tumaze kubona iyo kete ryaje Chorale nkuru ikabitaye baho, cyo twaravuze tuti iyo n'imigisha Imana iduhaye, reka twakire iyo kete tugishure neza. Muraza karibu muramutse Chorale Magnificat umuvukanyi wanyu ko nagahnyamo neza ntangere. Turahimbawe cyane abo rero n'abambere babisavye ko twobuba ubucuti nabo. Ubwo rubanza rwagiye gusozerwa mu kanyamuneza n'indirimbo zo gukenguruka aho Patiri ajeje ubutumwa bw'imihari n'imigwi Patiri Egide Ndikumana yaciye ashikiriza umuhezagiro w'icese. Paroisse Muramvya, Kantungeko Tarsise, Sedicom. Tugushimire Tarsise Kantungeko.
akaba ari ngaha makuru yacu arangiriye. Ndabibutsa ingingo nkuru zari ziyagize. Umuryango w'abanosiade warakira indagano za mbere z'abanovisi bane n'indagano burundu z'umubikira umwe ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 5 Gitugutu muri paruwasi yitiriwe Aloise Mweranda yo Mwijenda. Ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 1 Gitugutu harahimbaje imisa yo kugurura umwaka w'ubutumwa muri paruwasi Magara. Audrey de Kaze niwe mwari kumwe kuri mikro, nkabanda bashimiye mwebwe mwese mafasha kanya ko kuyakurikirana kama bahezagire.